ndabaramukije mwese nongeye gushimira Imana ko tusuye kuvugana namwe nkaba nitwa Nathalie Nyamoya nongeye kubabwira yuko tubashimira cyane mu masenyuma tumaze iminsi dutanga ingene muduha ama feedback meza cyane kuri uno munsi ndari kumwe na Olivier Hakizimana kandi tuza kubona neza ku masenyuma ku ma combinaison tempérament tuza twavuze la fois passée y'umukorehike no mu melancholique rero n'ukuri Imana bahezagiriye cyane vraiment nashaka kubabwira yuko duhezagiye kandi dufashwa iyo tumvise ama feedback cyangwa ama témoignage araturemesha rero no munsi nashaka na Olivier abaramutse yongere abasomera yindi témoignage umuntu yatwandikiye. Imana ishimwe cyane nongeye kubaramutsa mwese abariko baratumviriza kandi tongeye kubashimira nagomba kubasomera hari umuntu yatwandikiye aravuga ati amahoro Nathalie na Olivier ndagarutse nongeye kubashimira cyane gose ku mapartage yanyu y'igiciro kidasanzwe muri ko muraduha nukuri je bénis l'Éternel ku bwanyu haleluya Imana ihabwe icubahiro ibi vyantapera manaheruka kuvyiga kera nkiri umunyeshure ico gihe nta importance nini nabihaye ariko uyu munsi ndiko ndabumviriza niho ndiko ndatahura cyane amashoke n'amablessure cyangwa ibikomere nagize hamwe kandi ndiko ndabohoka no guharira no gushobora gukira esprit de ressentiment nta myaka myinshi maze mu rugo ariko ikintu natahuye nuko meze nka Nathalie à 1000%. Nukuri ni igitangaza nukuri umenga twaremewe mw'iforoma imwe nivyerekeranye nko kuba perfectioniste gukunda urutonde birenze basha uko niko ndi hama acaduha akarorero ati urumva mu kwezi kw'icenda tore dufise umunsi mukuru w'umwana hama uwo munsi mukuru wabera muhira turiko turitegura narakoze isuku afo ndasohora hanze ibintu byose ndonze inzu yose jenyine kandi ata probleme neza na neza umugabo wanje yarambona akantwenga hama yaguma ncokoza ati nyambara idote igiri haberi rero igihe tumva Nathalie uko ameze nukuri twaciye turema natwe ako rero karagaciyemwo mwe muratwenga kuko namwe muhora mudutwenza nukuri Imana bahezagire cyane Imana ishimwe cyane n'izindi témoignage tuzoza turazibabwira buke buke uyu munsi rero twagomba kuvuga kuvyerekeranye na kote twokwita mbi mu gihe umukorerike no mu melancholique babanye ariko akagira ukudatahurana cyangwa difference yabo cyangwa mu gihe amadefo ivyo twise amadefo ashobora gucika amakarite mu gihe agiye haruguru cyangwa agiye haboneka mbega Nathalie wo bivuga kiki nuko twabivuze la fois passée twaravuze yuko ni couple iri très fort kuko irafise ubushobozi cyane irafise amobjectif yiha bisigura yuko iyo bihenze d'objectif inguvu bashizemwo mu gushika kuri nizo bashika mwose no kwidudura twaravuze yuko par exemple abakorehike n'abantu basanzwe bari très passionnés bari dans l'action cyane rero arashobora kuba gushavuzwa n'umumelancholique muri mu vyimvira yavuga ati mbige wewe wamuri kuri uravuga gusa wiyumvira tu ne passes pas l'action n'umuntu ashobora gukublesa par les mots facilement ariko rero mwibuke umumelancholique ijambo ryose bari rifise agaciro kuko n'umuntu aba mu vyiyumvira kugira azosohora ijambo aba yararipimye ahubwo ati je suis d'accord en général n'abantu bari très fidèles bazi bagarda le mot facilement bavuze bashaka honora leur parole rero iyo wumvise undi muntu avuze yamuhe barabazwa cyane rero umupassionné ameze nk'umuntu yamashaka kwa ari l'action nk'umukorehike arashobora gushavuzwa n'umumelancholique yamari mu vyumvire rero iyo batanye amajambo ngaho umumelancholique arashobora gukomereka cyane l'autre chose aussi nuko le colérique arafise ama crise de colère n'umuntu ari très colérique yivumbura kuko afise energie nyinshi yatayidirije neza bisohoka nabi rero ku mumelancholique wewe apfira indani acapfa kurusha kuko si umuntu asohora amajambo si umuntu azovuga ni umu introverti yamabika rero arabika bikabiha cyane urumva rero aba bantu nk'uko turiko turavuga ibintu navuga umuntu yofata ko amakote negatif ikindi kintu kenshi bakunda kugira usanga ingorane nuko ari abantu bari mu vyiyumviro cyane umukorerike nawe akaba ari muri action kenshi usanga ari abantu novuga umenga bari moins sensible mu buryo bw'ibigumbagumba umenga n'abantu batari sensible par rapport donc y'ama relation ari umukorerike twara
twaravuze yuko ari umuntu kubera kenshi araba ama objectif kurusha abantu hari igihe usanga yarakomerekeje abantu. umumelankolike nawe ari moins sensible kuri critique cyangwa icyo bamwibaza ko bien sûr biramwafekta biramubabaza, ariko si umuntu ajya mu byiyumviro cyane ngo yiyumvire abandi rwose, si yo monde kenshi arimo. iyi couple rero iyo bari kumwe bari hamwe ni ba bantu usanga bakunda kuvuga ngo ni ibikoko, ngo nta mutima bagira, ngo aba bantu ngo uru rugo ngo ni ibikoko, ngo n'inzara yo kwica ubana nabo. urumva umenga bari mu byiyumviro cyane, bari mu ma objectif, bari mu ma realisation kurusha kuba muri sensibilité yica ubundi yumva kimugoye. ni nacyo gituma kenshi usanga aba bantu iyo batagiriwe ubuntu ngo Yesu abakore ko mwe yera agondagondo umutima wari wugaye ngo awuhindure, hari igihe usanga ari abantu bihutira kenshi guca imanza. mwibuke yuko umukorerike n'umuntu naturellement afise ingabire nyinshi. ingabire rero afise yumva abantu batari kuri ritme yiwe, abantu batagendera mu rugezo rwiwe, yumva yuko umenga n'ibijuju n'ibyo bigira barafyinye n'ibindi. rero umumelankolike tuvuga ari umugore wiwe cyangwa ari umugabo wiwe yicara ahantu akavuga ati mbe uyu muntu ameze gute, uyu muntu ni ukwicara ngaho, uyu muntu aguma yiyumvira nk'imina yashishwe n'ibi. urumva umumelankolike nawe aba ari mu tudepresiyo twiwe kubera utuanalize twiwe twamubabaje n'iki, hama nawe akaca iyo sensibilité ntayigira, yumva yuko yomuvumbura yomuhitana, ubundi nawe ntamwemerera kuko ubundi nawe agenda uko yabipanze mu mutwe. ni ukuvuga umwe arakwega ubundi akaguma yicaye. rero bya bindi twari twavuze kuri kote positive, umwe ashobora kuharantisa gatoya kugira ubundi ntiyibome, cyangwa ubundi agakwega ubundi akamukura novuga muri zone de confort. aho rero mu gihe batumvikanye ngo batahure yuko batandukanye, aho rero barahabomanira cyane. uca usanga nk'umukorerike yaramaze umumelankolike n'agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi. hama ikindi nacyo ko we wari mu objectif yiwe, hari n'igihe usanga atihutira gusaba imbabazi. urumva hari igihe kenshi bitaba umumelankolike nawe ntiyihutira nawe gusaba imbabazi. urumva kandi umumelankolike aho yashize bene data ni ukuri utazanye ikimashini cyangwa ikindi giterura, ni ukuri ntushobora kuhamukura. umukorerike nawe yamaze gufata umuvuduko wiwe, ni ukuri utazanye ikintu kimuhagarika kivuye ahandi hantu usanga bigoye. rero uca usanga aba bantu bari ko bararandurana. ikintu rero kenshi gikunze kuba ni uko uca umenga asigaye ari urugo aho umenga viziyo zabaye zibiri, umwe wese yimenya, umwe atumuka akajya mu byiwe, ubundi akazisigara muri monde yiwe, monde de pense, monde de la peine, yumva amerewe nabi. sinzi ikindi natali yo kivuga ko ego muri rusange n'ivyo nyene ni abantu baca bababazanya bafite baragwiza amafeblesse yabo iyo bahuye. urumva twaravuze ko umuntu uze mu colérique afise problème y'ubwibone ya colère n'ishavu, donc arashobora no kwanka très rapidement. uwo muvuduko afise yari afise passion par exemple bakundana, arashobora guhindura tout d'un coup ya passion yari afise kere igahicika facilement la haine. donc c'est un couple qui peut facilement gutandukana mu kanya gato kubera iki vitesse bose bariko ni vitesse idasanzwe. rero kubera umukorerike atafata umwanya wo kudelibera, avuduka nizo decision za divorce ni decision zibiki azifata n'ingoga kandi etandone ko ari kumwe n'hoho n'umumelankolike atigera yivuga n'icyo yumvira, amufatira ingingo n'ingoga aca banguka. rero n'umuntu malheureusement iyo atejejwe n'ijambo ry'Imana, atagiriwe ibintu n'Imana au travers de l'expérience, même par l'éducation, n'umuntu qui a de la difficulté kubona umubandi ngabire. rero kuko ari mu actif y'amashushe ntazobona mu melankolike ingabire ashobora kuba afise naho zikiri muri pense, ntazofata umwanya wo kuzimukuramo kuzimubyaza niko bavuga kugira uvyaza umuntu ufasha umuntu ça prend du temps. alors uwo mwanya umukorerike nabo afise ari rapide mu ma décision yiwe. rero ngaha barababazanya, barashobora gutakaza beaucoup d'énergie, barashobora gukomeretsanya kurusha pratiquement en tout cas le couple mélancolique et phlegmatique kuko nabantu aca ba très passionné. rero n'umuntu ababaza, n'umuntu ashobora kuboneka nk'ahandi nk'umuruberi
tumenya muri rebelle yama yivumbura yama confronta abantu donc même son épouse mélancolique aca mu confronta facilement aca pas kumucokoza mugara aramubabaza et c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs rero muri couple muri relation mu migenderanire yaba ku kazi yaba he umuntu atemera ikosa ryiwe uyogoye cyane kubana nawe kuko il faut faire des concessions kandi kujya guca bugufi ntibisigura kundi a raison pas du tout ntibisigura yuko ubundi yabitoye urashaka ko wamurushije urashaka ko wavyumvise ariko urukundo rw'Imana rutuma yuko uwundi umurindira uwundi umuterura mu ntege nke ziwe c'est vraiment pas la force du colérique ntazoza guterura faiblesse z'umumelancholique azombwareka sharika uri wiriwe mu vyiyumviro wa muri kuriyumvira tu ne fais rien. On dirait que le mélancolique ne fait rien. Pourtant, agiye mu kibanza ciza n'umuntu aguha ivyiyumviro birashe bituma uwo mukorehike ashika kure kuko nta muntu n'umwe afite toute qualité twama turonka mu bandi ikintu cyose dukeneye même si on a ingabire nyinshi zikomeye cyane twama dukeneye abandi donc n'umuntu rero ashobora guswata vraiment Imana ashyize mu mélancolique muri ivyo wari kuravuga uciye unyibutsa iyindi kote novuga ishobora kubatera ikibazo ugiye kuraba muri aya matamperama uko ari ane tamperama y'umusange na tamperama y'umuflegmatike en general si abantu bakunda kugirana ingorane na autorite ariko abakorerike n'abamelankolike ni abantu kenshi facilement bashobora kugirana ikibazo n'ukuhometa en question autorite kanaka sikife rero iyumvire nk'ubu umugore ari mu gihe umugore ari umukorerike umugabo ari umumelankolike gerageza mwiyumvire gato iyo scenario cyangwa turetse ibyo mu rugo dufate ku kazi cyangwa muri organization ariyo yose mukorana ugasanga nk'akarorero uko tumenyereye abagore ikibanza cyabo abagabo ikibanza cyabo naho toreka ibyo by'abagore n'abagabo abo bantu iyo ari babiri kenshi usanga barafise ingene bapingana sikife rero ni ukuri ngaho satani yahabatereye uca usanga ari umugore arapinga otorite y'umugabo ugasanga umugabo arapinga ingabire z'umugore arapinga na viziyo y'umugore arapinga ikintu cyose kuko yama ari yumva yuko niwe abyumva niwe abitahura niwe abibona nk'umumelankolike kenshi arakunda kuba muri monde we hari ibintu utumva we hari ibintu utaciyemo wowe uracyari muto cyangwa wowe ni uko utabaye hanze cyangwa wowe ni uko utarubaka cyangwa wowe ni uko utakoze ibi cyangwa utize ibi kenshi n'abantu baba ngaho hama umukorerike nawe n'umuntu abaho yumva yuko ko bagomba gupasa l'action aguma abona ibyo ubundi atari karakora neza we yokora neza aho rero n'ukuri umuntu aticaye ngo yibuke rya jambo Yesu avuga sinaje kubakorera iyumvire uwaremye isi n'ijuru aravuga ngo sinaje umve misiyo yanzanye si ukugira ngo munkorere mwebwe mwaremewe kunkorera mwebwe nature yanyu yari kunkorera ariko kandi nature yanje yari gukorerwa ariko nje ibyo byose ndabisize iruhande nje kugira ngo ndabakorere icyo rero kitamanutse ngo kije mu mitima y'abo bantu ngo batahure yuko bariho ngo bakorerane kandi odora yo gukorerana ko bari muri misiyo y'uwatumye bajya hamwe bubaka cyangwa bahurira mu kazi cyangwa mu kindi cyose uca usanga ibara riguye. Ikindi nokongereza ko ni uko nk'uko twabivuze abakorehiki n'abamelankolike n'abantu umumelankolike mu byiyumviro umukorehiki nawe dans l'action bama batinya ko ibintu bitakugwa neza kuko umumelankolike ari anxieux yibaza yuko ifo ko ibintu biba parfait nashaka kwibutsa yuko uko usoma ijambo ry'Imana uko wiranda konte yuko la perfection ni Imana gusikora kandi twebwe uruhara rwacu no guhumekerwa na mpemu yera bijanye n'impano yashize muri twebwe ikindi naco suko ibintu byapfuye ko imbere y'Imana bitaza gukogwa rero nico ikibanza gikomeye nuco gufata umwanya cyo kurimbura ukaja ugasoma ijambo ry'Imana ukaraba ingene Imana Yesu yabayeho kwisi hari vyapfuye arabizura hari vyamerewe nabi
ntiyatwagwa n'umuyaga n'ubwoba yari uhumekegwa na mpwemu yera aho yaja hose parce que Dieu n'est jamais en retard hama ibipfuye imbere y'Imana birazuka seulement iyo mentalite ku umukorehike biragoye kuko ari muri action et urgence n'umuzimyamoto nk'uko ibyigeze kubiba n'umupompier aza kuzimya umubiri yamashaka gute iyo ibintu bidakozwe dusuppose soit uri umugore cyangwa ukorera dans une institution uri umukorehike umusuperieur wawe cyangwa umugabo wawe si umukorehike nkawe kandi ibintu ntimubibona kumwe kandi un jour d'une façon d'une autre hari igihe mutazobona ibintu kumwe kuko ntimwaremye kumwe n'abajumo hari igihe batabona ibintu kumwe rero mu gihe un jour mushobora guhura ugasanga urafise ingorane ntimubibonye kumwe ni byiza guca bugufi imbere y'ijambo ry'Imana kuko uzi neza yuko Imana niyishitse umugambi wayo kuko ingufu zacu sizo zituma abantu bazuka sizo zituma ibintu bireka gupfa hari n'igihe ubikora bigapfa kurusha malheureusement rero ijambo ry'Imana nko mu mapsomo Dawidi aravuga ati regasi c'est pas le nombre de chevaux de char ngo zitabara umwami ariko ni Imana imuraba ni Imana imurinda plus tu médites sur la parole de Dieu plus c'est vrai uratahura icyo Imana yashize muri wewe ariko ukakiyunguruza ubwiza bw'Imana bigatuma hari igihe Imana ishobora kukubwira en tout cas ndibaza nko kubakorera ça doit être très difficile pour eux Imana bagatereka gukora nibaza ko ngaho bapfuye kubera kuko umubiri wiwe wese ushaka gukora ariko suko Imana ibishaka kukwica cyangwa ishaka kukubabaza nuko ibishaka kukweza kugira iyo ngabire ikoreshwe nayo apana wewe. Imana ishimwe cyane numva ikiganiro kiryoshye rwose hariyo n'ibindi bitandukanye twagomba guhava twongera ko ariko nagomba tube turarangirije ngaha kumbure abantu bafite izo tamperama uko ari zibiri barashobora kuvuga bati none kumenga muraduciye intege rwose oya si ukubaca intege na gatoya gusa abarundi baravuze ngo ibuye riserutse ntiribarikishe isuka ivyo vyose ni ibintu kumbure nimba mutarahura navyo mushobora guhura navyo kuko mwibuke ni ibintu bihwanye n'ibibarimwo muri personalite zanyu muri temperament zanyu ariko mamwe mwibuka yuko hari mpwemu twahawe bibiri mwita umufasha nico gituma umve uwakuremye burya niwe ashobora kuza kugufasha kandi niwe ashobora kuba efficace agahindura n'ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane reka ndangize nsenga kandi ivyo vyose tuvyereka Imana data mu izina rya Yesu nongeye kugushima kubw'iyo opportunité natari nanje waduhaye yo kubwira amahanga kubabwira mbana ibintu bishobora kubafasha kugira ngo babane amahoro kandi ijambo ryawe riravuga autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde. Mana uduhamagarira kuba mu mahoro kuko ni nacyo cyakuzanye ngo uduhe amahoro. Yesu n'imbere yo kugenda wabwiye abigisha bawe ko ubahaye amahoro atari amahoro yayandi sitanga atari ya mahoro yubakiye ko umuntu asatisfeza cyangwa atasatisfeza atari ya mahoro yubakiye ko mfise ibintu cyangwa ntabifise ko naronse promotion cyangwa ntayironse ariko ya mahoro yawe arengeye ko umuntu wese yo yamenye. Data mu izina rya Yesu ndasaba sengera abantu bafite izo temperama ngo amahoro yawe Mana ashobore gushibamira imitima yabo ashinga imizi Mana ashinga imizi deja akreye muri buyo sensibilité yo gutahura difference umuntu yahora yumva ubundi ko ari muri rebeli yamugwanya atahure ko ari ko ateye amwakire amwemere nkuko watwakiriye uko turi ukatwemera uko turi Mana batahure kuri urukundo rwawe rubarimwo ariko ruhingura kandi ruhindura. Icubahiro kibicaho data ni mu izina rya Yesu tubisaba dushima amen. Imana ibagire neza mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza amen bye.